nyinshi mugabo ahanini benshi ububanzi nk'umutatuweri mu kirundi sinzi ko nabivuga acapa ku mibiri y'abantu niko basigaye bambwira. Idée yo kuba umutatuweri ndayifise kuva kera, kuva nkiri muri secondaire, kubera à la base sanzwe ndacapa ama portrait. Je me limitais ku ma portrait avec crayon gusa, mugabo kuva kera nahise des tatouages kubera abana muri usanga turaraba amaclipe kabona umuntu acapye kuko bisa neza, ndavuga ati ibintu dota ndashaka nzobijemwo. Hama maze guheza amashure ndatangura kubika amahera, ndavuga ati irya projet yanje ngomba kwishikako. Tatouage nayigiye kuri YouTube, internet, narafashe amezi atatu hafi ane ndaraba ama video ku munsi, kuva kuri base uduga, kuva ku guteranya imashini, kwiga guteranya imashini gushika ku ma soins bisaba byose. Nijisho ndakaraba kuno gakoze amanta ndarondera agakoresha kamwe arimo madinamo yo muri DVD, gaserenge, chukoresha nshinge, umba bimwe bi artisanal. Akamashini cyandakikorera akamashini kanje ka mbere, hama ndagira amatatuage, ndasha tatuage ya mbere nuko nayifuse mugani yije nayikoresheje nya akamashini nyene iyi hamwe ni mugabo ate ndaraba cyamvuga nti none ko ndabijemo mu nyuma ariho uwanangura imbere azwi, cyamvuga ati reka ndondire ibintu biri professionnel cyandagarika. Nangiza ma economie pendant 4-6 mois, cyandagira commande imashini ya mbere cyandatangura rero. Tatouage iyo umuntu atayishimye canke iyo asanzwe afise iyo adakunda, hariho moyen yo nuvuga yo kuyisubiriza, sino yo kuyifuta ni moyen zibiri. Okay, hariho moyen yo kuyikuvura, ukayikuvura n'indi tatouage isomba ubunini, hakaba na moyen yo kuyifuta mugabo ino ntayo turashikako. Yego iyo mbonye ari ikintu gisa nabi ndashobora kujija nkavuga ati jamwe ni ikintu gisa nabi, hari ushaka kuvuga ati ndagishaka uko nyene, cyangwa ati ni bon mugabo respect tu vas pas regretter. Par rapport ya tatouage ija hari ahantu hababaza gusumba ahandi, notamment ahantu hari imitsi iri hafi cyane nka hari imitsi myinshi iri hafi ya peau, donc sensibilité kiba nyinshi cyane ahantu hari igufa, notamment nkanga gutya urumva no babaza ahantu tababaza n'ahantu haba hari ama muscle menshi, inyama nyinshi. Encre ya tatouage nkoresha bayita encre à tatouer nyene, urumva ni encre spécifique ya tatouage ihuye n'ama composante ya peau ya derme, donc iri étudié no muri laboratoire. No umuntu niyo nama ntanga no abantu bashaka kugirisha tatouage niyo kubanza kwiyumvira, akafata umwanya yo kwiyumvira kugira ngo ntabwo yiregrete, surtout ça amakaraba naho abaye n'akazi yakora peut-être
kugira ngo iyo aje kuyihogereka mu nyuma nanje biranyafekta kubera acagaruka kumbwira sati ndayifute canke ngo ndamurangira abantu bayifuta. Umuntu ashaka kugira tatouage ubanza akavyumvira kugira ngo ntazohogete, akiyumvira agatora dessin abona yuko azoguma akunda, azoraba akayiryohererwa gushika.